Mfise abahungu benshi. mukundana Pana dukundana. Muhendana. Ahubwo basi novuga ko tubeshanye. uraza kumpa nimero y'umwe muri bo tumuhamagara Ni benshi sheri. uza kumpa imwe gusa urahitamwo umwe Mana yanje ndaguhetse nomero za D1. nawe murakundana Aha iki gihe tugezemwo nta guhebana n'umusheri wawe muzi ko mukundanye imyaka myinshi ntavyo guhebana bikibaho. Icone mu marangiye kingana gute Oya uwo tumureke sinshaka ko tumuvuga ko byinshi. biramaze gushika ugahana kontra n'umuntu mu rukundo Uretse abo nirirwa mpereza amakontra. Telefone yanjye gahuze amakontra gusa. Urabona akarorero ko Doni nyene uri kurahagararako. Urabona D1. Jesse nomuvuga nabi ngo kubera ngo namubrotse canke we yambrotse. Ivyo ninde yatanguye kublock ubundi ni jewe natanguye. Ni jewe natanguye. kubera iki None kubera iyo mpamvu nyene. None wowe umuntu wakunda imyaka n'inyaka wowe uramuzi neza uko ajyama uko avyuka uko ameze hama bari bumaze kurarana kanga Bana ya no twegera jewe si jewe n'uyu mujournaliste ni kanga akenshi babita basirey queen atashaka kumwe ngo je ngo ndamusireye kwiye ko babita akenshi ahoshe ndazi sijyamira ubyumvise sheri je ndango ndamusireye okay kube mahera ya menshi umaze kwa kumuhungu nanga yo sheri je namanda yaronka kweri je ndafise basi ndafise ichensi wowe ugumusubiza kujya muhungu nyene D1 kubera iki umaze kwaka amafaranga menshi ego yarayaguhaye yarangaye sinovugira hejuru yarashika 500,000 ayo n'amahera Emilio ayo navyo kumaturana birimo jewe umatura yo mana yaje navyo kumaturana birimo vraiment kubera ndakubaza ubwo mu mature gute je naje confise ayanje je no kwiso yonsokana kuko ufise ayi wawe ukemera gusokana sheri je urinze usokana witwajije ngo ngugomba tumaturane ntuma kumatura nka kurondera kumatura nawe Yo, what's up my people? It's your boy Danny official kuri Mike Zawagos TV. So ndabibuze gusa subscribe ku bantu batarayifyonda gukora like, share and comment. Today rero twatembeye ahantu heza hameze fresh duhura n'umwana mwiza cyane tumusaba gukora na loyalty test arabyemera. Rone what tugiye gukora na loyalty test tugiye gutestinga umukunzi wiwe tubaze izina ryashiriwe twumve uko bimeze. Gahunda ni yindi no gusenyura izubakiye ku musenyi tugakomeza izubakiye ku rutare. Rero reka maze namwakire atwibwire n'akazina ndakuramukije cyane. Meze neza Urakomeye ndashima ko biri kose uraberewe thank you Ucyo bitwenga bon basi uyu muntu avuze ngo uraberewe kubera si bose ariko ariho nk'ikintu nyene umuntu yombwira nkumva nyene ko bintu wengeje kubera bon si bose je baba bimbwira je n'umuntu ashobora kubona mberewe ariko nabimbwira akambwira ibiri contraire nivyo ariko arambona ko rero iyo urinze ubimbwira mba mvuga ati nivyo muri wewe yumva gute uba wumva ko berewe cyane ivyo wewe yumva muno mwana ni basi jewe nta musi rimwe je nigira nambara impuzu numve ko itambereye cyane numva ko imbereye birenze kubera je umubiri wanje gamana ndawizeye urizeye kubego ndawizeye uravyumva ndawizeye from okay akazina ni gute nitwa Gentille benshi nizere ko muranze ariko igihe umwanya long time kweri ntagira ibiganiro canke nariko ndashikira kamera ngo ndiko ndavuga ibyo byo ku marezo sociaux benshi ariko baguma bambana mu video ya akazi kamisi yose ka Gentille ni kagute nakahe shumi yaje je akazi kamisi yose ndakurahiye abantu bamenyere amarezo sociaux barakazi ndumu vixen nk'abantu mu danseuse ariko nyene bivanye n'igihe kiyaciye umwanya muremure ndabimazemwo n'umwanya muremure vraiment
Umazemo igihe kingana gute? 5 mois. 5 mois. Okay. Gentil, umusitari amaze kuguha amafaranga menshi yaguhaye angahe? Yo, Umusitari wa mbere yaguha amafaranga menshi kugira uje muri clip yiwe yaguhaye amafaranga angana gute? To be honest, ntitubeshanye. sheri urabona basi bon ça to be basi sinovuga ati ngo ni kubera ngo ari umusitari ego ni umusitari arariha bien n'abandi bantu bariha guys n'aba diaspora ariko naho bariha ntiwibaze ngo uko bo babishaka kukuriha ntiwibaze ngo niko yo yaronka kubera bizi bica mu ba manager biki nibiki urumva ko babigoye bajya ma commission. Yeah, of course none bivuga gute none umkweki none niyahe impamvu umuvixene ngo mu Burundi adatera imbere twoca tubivuga gute none Ntabwo mutera imbere. Uravye aho maze. Tera imbere gahe. Uravye aho maze aho wavuye gushika aho uri ubu. Nta ntambwe wateye. Intambwe nayiteye ku mwanya navuga ati nkeneye kugira ingufu nyinshi siniteho amahera ndiko ndaronka aho niteho akazi kanje ndabe ko byonshikana n'ahandi hantu nandi akazi ko ngaha mu Burundi kubu vixen Mungu wangu lazima tuite tu Mungu atusikirize maombi yetu kwa juu aha mu Burundi akazi ko vixen ni kariha naguba kariha neza nkuko babikenewe sakara gutunze nta kandi kazi karanunze nyene uko biri kose vraiment karanunze sinokavuga nabi karanunze ariko ari abantu bamwe nyene badatahura ari umuntu avuga ati jewe akazi ko vixen nakanyenegeza kuguma nkora nundi avuga ati jewe iki kintu ndakigemo kubera nkinye Sadbi amafaranga menshi yakwishuye yarangahe sheri jewe batari banga video yiwe ya mbere ijya fagure ijya je vais bien umwe hajya mu bademo mu bakobwa bariko barahajya sinobesha vraiment umwe yamuhaye 400,000 ego vraiment 400,000 ama ijya fagura cuma kubera twebwe turi sexy dance turi team n'abandi bagenzi banje turakorana rero twa sexy dance rero umwe yagiye amwishura 500,000 kubera twebwe hajya twaje turi bakeyi abo bandi sinzi ngene yabishuye mwari banga twebwe hajya twaje turi batandatu mu bastere ba mbere b'abarundi bishura niyo mpamvu nakubwiye ati sat bijeni nze mvuga ko ari iwe sindabiye ngo numustar ego numustar ariko mu bantu bari haneza arimo from Jean ufise tatu zinga tatouage mfise ni nyinshi ariko ni zinga ziva ko izi ni z'umwanya zo zirafudika zitegeza kufudika kubera jewe nejo mbona afise yindi yataye hari ntabwo wishira ko tatu iguma ko oya sinshobora tatu iguma ko sinshobora kweri muno mwanya ufise tatu zinga muno mwanya ni iyo nyene kuguru n'umutima wanje ushira ko tatu wisunze ushira ko tatu wisunze bon tatouage ingene no bisigura ndabizi mu buzima umuntu arahura ari ibintu byinshi umuntu bigatuma bimuhindura uko yarari uko umuntu avyutse avyuka avuga ati jewe no munsi biza kugenda neza ugasanga bigenze nabi uvyuka uvuga ati je ndagiye gukora ntera imbere uravyumva ngiye gukora ndabe yuko noronka ico basindarira ngira ikifasha n'umuryango wanje ariko agera ngahe imbere ukacupfa kandi bakubonye umeze bien wavyutse umeze neza wonyene we kurapanga imipango yawe ushaka gukora imipango yawe kugira utere imbere jewe iyi tatouage urabona ko ari nini ari kwishugwe n'amakarata ni nini yari bamuna kugiye mu buzima umuntu agenda arahura n'ibintu bituma wenyene ahinduka none je ko nari nkiri muto nari nzi none ibije ko nzobishirako urazi n'ingene nabitinya mbere je mbonye umuntu afise tatouage naca mvuga uyu muntu kwera uyu muntu agomba nyice agomba ntware mu kuzimu naratinya umuntu mbona afise amadrede naratinya umuntu mbona afise tatouage naca mvuga bigenze gute kugira uzishire n'ubuzima nyene bwabiteye n'ubuzima tatushira ko zose ziba zifise ico ibisobanuro bwazo ego zikarata zisobanuye izikarata
wowe ivyo ntubimbaze. Ni karate. Basi ukunda gukina amakarate? Oya Cyangwa ukunda gucanga aba boy? je ni nkuko ata n'umukino wa jeje nigira nyine. Nta numwe. Oya vraiment ntawo kweli. Janti ufise umuhungu mukundana? Boyfriend Ntabwo mubora ariko. Numvuge ko mubona nazi ntabwo mubora. sha Ufise banga? razi ndakubwire ufise abahungu benshi Mukundana? pana dukundana Muhendana. ahubwo basi novuga ko tubeshanye kubera apartment yabo je basi sindabugurukira kubera bivanye n'ibyo maze gucamo nk'ikiri muto niyo mpamvu bituma basi ntumva ko ndi aleze kuja mu rukundo n'umuntu basi nuko. Uraza kumpa nimero y'umwe muri bo tumuhamagara? Ni benshi sheri. Uza kumpa imwe gusa urahitamwo umwe. Mana yanje ndaguhetse nimero za D1. Nawe murakundana? Janti D1 murakundana? Kandi biravugwa. Oyo nitwo muvuga ko byinshi ababizi barabizi uwo tumukase kwa. Biravugwa kandi ko mukundana. Tumukase kwanza nabonye yaronse n'abagenzi bashasha. Mumiranye nabi mwino minsi cyane. Nabonye yaronse n'abagenzi bashasha. Mumiranye nabi cyane mwino minsi. No kumerana nabi gusa. Yarambrotse nanye ndamubroka. Wo tubanza kwanza tumushire pembeni. Gusa ntimwawe nta numwe yabwiye undi ko amuhevye. Ivyo birabaho. Ibyo nago bikibaho rega ikigihe. Izi minsi ngaye mutavuga. Ndakubwire sheri urabona ikigihe. Generation y'ubu nuko ibihe biriko biragenda. Ubu nta mukobwa uzokumva ngo ariko arahebana n'umusheri wiwe. Ntigipasa. Jean Pose. Aho sinapose gusa. Hariho umusheri uvuga ati uyu ni wa musheri wanje nkunda ku mutima tumaranye imyaka. Iyo myaka mwayimaranye gute? Ukwihangana ukuvuga ati jewe yihenze gusa akavuga ngo arampevye. Apa kuna kuwachika mtu. Uravyumva? Aha iki gihe tugezemwo nta guhebana n'umusheri wawe muzi ko mukundanye imyaka myinshi. Ntavyo guhebana bikibaho. Icone mu marangiye kingana gute? Oya uwo tumureke sinshaka ko tumuvuga ko byinshi. Nana nashaka bari umpa uza duhamagara. Nawe None Jean, okay Jean. Uba ndakubwira kwa za sheri jewe ndiko ndakubwira ibintu byumvikana. Iki gihe si cyo guhebana n'umusheri, iki gihe ntavyo wexe bigihari nta niki gikuru gusa murinze mwumvikana n'umuntu mukikundanira umwanya mutoyi nyembaraga kontra musinya kindwi imwe mugakundana bikaba bihetse ariko ukavuga ati mfise umusheri biramaze gushika ugahana kontra n'umuntu mu rukundo. Uretse abona irigwa mpereza amakontra telefone yanjye gahuze amakontra gusa ubwo rukundo nago ruba rugamije iki? ariyo nk'uwo nohereza nyene urukundo rwa kontra nk'iminsi biruko abaruguye iki ubwo rukundo n'urukundo nyene none umuntu arinza gusaba urukundo avuga ko akeneye ko musohokana urumva uwo uri umukobwa sohokana vyonyene sheri urabona jewe nihoza ngumbwira ngo ivyo gukundana igihe kirekire kubera jewe ivyo narabibonye ivyo vyangiriye gukundana n'umuhungu umwanya muremure. Ntabwo ushaka kuzorongorwa kubaka famille sheri jewe umuhungu azontwara sinzi yazopfa nta nuwenzi aziba yaroze ni nuko ntiteze mbwa tuvugana jewe gusa D1 ntabwo yo gutwara D1 cyangwa n'amahera afise ujya mbere oya sinshaka no munyibutse shaka kumva story ziwe shaka kumva story ziwe kubera ngo basitare ngo akenshi ngo bakundana n'abakobwa benshi ariko nawe novuga ko uri umusitare mu kazi ukora kandi nawe ufise abatipe benshi mukundana wabivuze muba mwihangana muba muhuza gute gukundana n'umutipe afise abakobwa benshi bakundana nawe kugira abahungu benshi mukundana? Urabona akarorero ko Doni nyene uri kurahagararako urana D1 Jesse nomuvuga nabi ngo kubera ngo namubrotse canke we yambrotse ivyo ninde yatanguye ku block wundi ni jewe natanguye ni jewe natanguye kubera iki none kubera iyo mpamvu nyene none wowe umuntu wokundanya kaninyaka wowe uramuzi neza ukajyama ukavyuka ukameze hama bari bumaze kurarana kanga bana ya
no munsi twegera twegera Mbabarire. Jewe si si jewe n'uyu mujournaliste. ni kanga janti kanga Mm? je ndakunda basuvugisha Ntabwo ibyo nibuka urya shadi je ndize block umuntu biba byamaze guhera. inshuro ni nyinshi basi Je ntabyo nibuka. okay janti abantu benshi baje abantu benshi bakora aka kazi kanyu ko gukora uko bukune video akenshi babita basirey queen Ateshatse kumwe ngo je ngo ndamusireye kwiga. ko babita akenshi Ahoshe. ndazi siryamira ubyumvise Sheri je ndango ndamusireye. okay ntabwo mvuze ko ariko mvuze uko babita akenshi bakunda kuvuga ko ari abakobwa bo barara Woza n'umukobwa w'umurara wo mukura hehe? Sheri uwo bakobwa bose bari VIP. Umukobwa w'umurara ubu nyene ko muvugana yagusavye nk'imiliyoni 5 woca uvuga umukobwa w'umurara. Amahera ya menshi umaze kwaka umuhungu nanga Yo sheri je namanda yaronka kweri je ndafise icensi jewe ndi umuntu mfise umutima mwiza nkundana ntigera nshavura bon je ndi no stress ico kintu nagitahura kandi basi umuntu aba ari open kwa buri muntu wese ntiwibaze ngo uwo muntu ngo arasaza ntiwibaze ngo uwo muntu ngo ni wari wese amwanka jewe nkunda confiance nkakunda connection imwe iteye ubwoba kubera niyo itumye mbayeho aje nta kazi mfise novuga ati ngo mpembwa ku kwezi ariko nibiraka numva gusa telefone bivanye n'iki na ya connection basanzwe nifitiye niyo je nejeje imbere kandi abantu kuri bamaze kweri kumeza ama connection guys nukuri ndabashimiye imana ibahezagire kubera iyataba mwebwe imbaca karitse. Okay nakubajije wagumye kwepa ikibazo cyane nakubajije ati amafaranga menshi maze kwaka umuhungu yarangahe umbwire gitigiri gusa cyayo mafaranga Chewe vraiment wowe ugumusubiza kujya muhungu nyene diwani kubera iki maze kwaka amafaranga menshi yego yarayaguhaye yarangahe sinovugira hejuru yarashika 500,000 ayo n'amahera Emilio ayo Rutipe yarikuye prido Emilio wowe umuzi gute wowe ucanga uri kuramukekeraje gusa mwari mwakoze twakoze umuntu murinze mumara imyaka 5 n'indege ukayurira kubwiyiwe wumva uwo muntu atari umuntu w'akamaro kweri cyane kuki wa mubroze cyangwa tubireke ivyo okay tumuveko okay ugiye kuduha Jean tugiye kuduha nimero z'umuhungu mukundana nyene basi ujya mukundanye uza guhitamwe umwe muri bajya besho ufise Sheri nakubwiye ati je mfise abahungu benshi ariko bireke umurongo basi bon telefone D1 ujya nawe tumutelefone yovuga uwundi niyo vuga uwundi ujya ashobora kutishura tuvuga uwundi urabona okay tuvuga uwundi atari muri entertainment bose bari muri entertainment urabona D1 uwi mubajiji yo kugira ngo ko ariko ararondera umushe aguma arondeza okay Janti nk'igitigiri cy'abasheri ufise wumva nibanga uzobikate vraiment kubera nukuri yoca bibona nabi kandi nanje sindabikunda basi okay oya ari muri entertainment arabizi ko oya arabizi je vraiment ingeze mu kiganiro ko atakwihengesha bibamwe Alvin wenyene namubaze kwanza agace gatoya Alvin nawe mwarakundanye watambuka uko era abaza yiga kugena nka Miss ariko rero ubona yiyabarikishije ibintu birebire ari nko kuri airport ukacubona atambutse do ashame ipicha kitagura kubipicha murimvye w'umurundi agusavye utoha nini iki murimvye w'umurundi nubwo yogira gute agusavye utomu Sheri
je nta muntu umwe ndiko ndahereza wo muririmbyi none ko bavuze ko ufise abashe bari mu entertainment yego gusa none abarivyo no zari bangahe none wo kushaka kunjaniranye nibakeyi gusa nyene bon je urukundo rwanje nyene rumeze je nkunda unsohokane nifata udufoto uduchallenge umfate neza mfungure ndyoherwe niyumve yuko vraiment umuntu yasabye ko nsohokana ko ari umuntu muzima ama mu maturane muta ntabyo kumaturana birimo je umatura yo mana yaje ntabyo kumaturana birimo vraiment kubera ndakubaza ubwo mu mature gute je naje confise ayanje je no kwiso yonsokana kuko ufise ayi wawe ukemera gusohokana sheri je urinze usokana witwajije ngo ngugomba tumaturane ntuma ndakumatura nka kurondera ukumatura nawe uramaze kurya umutipa kibaza ko ari we yakuriye sheri je wari umungo yigeze kwibaza yuko yakuriye turiko turafyina pana kunga okay ndakubajije ati uramaze kurya umutipe nawe akibaza ko ari we yakuriye apani ivyo uri kuvyukura bisigura siko ari we yandiye gute kandi noba ndamuri hejuru umva ndakubwira ndiko ndakubwira uku jewe ahubwo nutuma mbona ari jewe ngize urabona igisiguriza intoki zibiri zirakora umuti wamuja muri Amerika je ni muhira jeri ni muhira none ufise abatipe mukunda none je uriko mamagara ubu basi uriko mamagara ubu mbona gute basi uruki yanje uyibona gute good uriko rusa neza je n'ahantu urabona je kugira no nyene mu isite nzobonekane kiragoye nkunda ahantu nyene nimarira yo munsi wose natire no nkuko nyene nka nyene vibe ngohegwe kubera mvuze ati ngo ndiko ndishiramwo stress no sanga rero no ufise taye y'abamisi kandi curuza ubu rero yiza ego frame ni gutunze ni ntunze none gashaho jewe uri mu bakobwa batunzwe na taye yabo ego frame ico cico no gishingira nahe ryari niho narindi muri video ya MB data yitwa uwo hasi iyo rero iyo gusa ntabwo irasohoke birasohoka okay Janti nagunyura gusaba inimero za sheri wawe tumuhamagare uza guhitamwo umusheri umwe muri bajye ufise beshi wizeye yuko tumuhamagaye wizeye yuko ujya nyene wizeye yuko tumuhamagaye adashobora kuvuga jewe nizeye ni diwana ahubwo bajya tubeshana ngo manumve ko ari uraho gusumwe wenyene kubera okay urambwira inimero ziwe ndazirabi uwo tugiye duhamagare mu murana igihe kingana gute sheri nabwiye je ngira ama contrat no ubwo umwahanye kontra imisi muzomarana mwumvise inkono za zino misi no guhana kontra tudanye kontra nyene John urazimvye wewe tuma nawari ku murongo kamana ntumuhamagare jume ndamuhamagare kanda kurabiri nimero ziwe gira nese yanye nese yanye oya sese uyu rero uyu katumva ivyiwe nawe mufitanye kontra uyu rero kontre burya uyu rero igomba mitangura ni mushasha ni mushasha gatatu nusoma koresha rero Iro uza gusanga itanakije ari ya WhatsApp shabimbira neza ari yarari ku murongo idasonye cyanda guhereza uwundi
kubera uwo ntabakunda kubonekana wavyumvise kanda gweje umuntu twirere ngo usanga ari kuri WhatsApp cyane ayikoresha WhatsApp gusa turabubona nanye manda yimutora ngenda kwego uyu wundi rero wewe sawa tumujanye sheri none ababibonye gusa mwa mufitanye kontra nta kibazo wewe nakugiye gute barabizi ko bavanga ndabavanga jewe turakundanye nabo ko ari kontra itahura basi dohoni cyane ikundira abone mpamaga je mashaka abone iyi telefone na nyene tu ntugire ikibazo ntugire ingorane uzi ko ndiko ndabona y'abantu uyu YouTube telefone uyu MV data murakunda nje namuvuga tumwihoza umunwa wanje warananiye sheri fisa abasheri benshi nk'ubu mana yanje tra oya bisaba oya raba okay duhamagara wanye kadu telefone piwa gusa twashwanyuka yo apamvikana okay de wananye oya twashwanye na nimero zese wasanga nazifite twashwanye ndabishaka oya umurara abasheri barabuze ubwo sheri umubare ni benshi aba bose ndiko ndibaza cenye ndabahereza umukongomani mukundana oya abo ni nkunda jewe mudo torasha gira uyu iyi nimero ko yoroshe biroroshe cyane kwanza uranazifise ndazifise telefone rero ubona na kimwe mvuga ndibaza nakubwiye ibyiwe oya we ntuvuge nije namubaza nakubwiye ibyiwe ko yesi mbaza ko twitaho aratwitaba ataza kwishura uwo telefone y'umuntu ntabwo yitawusha aratwitaba ataza kwishura Ibyo namwe namubwiye reka namubaze ibinye nagire mbaze ibyo arase kwita usanga ryaba wararyamye kandi guhereza uwundi kandi guhesha uwundi yase kwita reka ndaguhereza uwundi she uwundi tumaze abo basore bose mukundana bakora hari abakobwa benshi babuze n'umwe sheri jeni ni connection ndimwo kandi ndi muri kontra jewe ntago ndi sambamba uri mu vyunguka urazi kontra wowe amahera baguhereza iyo kontra iberamwo ibiki ibintu bihambaye bikomeye cyane vy'ivyaha ariko nta vyaha nigera njamo kandi urabizi ko imana cyangwa mwumvikanye nta cyaha kiba kirimo iki twumvikanye iki umusohoro be journaliste uramaze kubona umuntu bakeneye pica mu kiganiro Peri Grace Landry promoter yigeze kumutera ikintu Landry ujya wewe arabizi abashibe bawe nta numwe yitaba usituma do telefone yego nguyu
gira gusa kweri no munsi nagize kuraje mu kiganiro niko wari oya vrema gusa je niko nama vrema abafanzi benshi baramenyereye je sinkunda mbona umuntu ariko arankurikirana umenga yagize ubunebwe guys nkunda nkurikirane ufise vibe yo kunkurikirana kandi unyiyumviriye nabi ni wowe nyene uzoba uvyishizemo jewe ukanyifatira nabi utananzi utazi ko unazonambona karinda ufuta nambonye urumva ko ari stress ba wihaye mu buzima je nkundwa n'ushaka ushika nakareka kubera nta muntu numwe abashebora bafise bakwiye benshi sheri jewe abahungu ufise ni benshi ariko jewe nemera ndibaza namukubwiye ndamukubwiye wo nemera kwanza abafanzi bamubonye ariko guys dasubiyemwo ndabizi ku makomantere murashobora kuntuka I don't care naco bimbwiye. Okay, Janti. Kiganiro cyabaye kirekire gose ndagushimiye. Tuzosubira. Ama TV mbavye yitwa Wagos TV. Wagos TV. Okay guys, abafanzi ba Ghost TV hama turi kumwe ndi Gentille nkuko musanze mumbona kuri kamera nizere kiganiro twakoranye ko kimeze bien. Jewe sinkunda na kontra sina mapenzi. Sina mapenzi kichwani guys, sina mapenzi kichwani. Ivyo tugire ibihe byiza kandi uko muzonkurikirana kose mfise ibikorwa byinshi cyane muzombona mwe ariko singuma ko ndabivuga naka banga kiwanje mugira ibihe byiza. Okay, so guys tubashimire mwibuke gusonda subscribe, like, share and comment. Ciao ciao.